ni evenema izobera mu ntara 5 mu ntara shasha 5 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Hariho Bujumbura, Gitega, hakabaho Buhumuza, Burunga ndetse na Butanyerera. Rero kutwagiye gitunganisha twashise event hazoba novuga ngo ni birori bitandatu. Hazoba n'amahiganwa ko mwavyumvise, hazoba harimo igisata c'inkino ndetse n'icimico n'akaranga. Kubw'ivyo rero buryo biteguwe nuko ubwa mbere hazobaho ko-organiza match nkuko yabivuze hari waseruki radio kuva radio itanguye. Ni radio yakunzwe cyane haba na cyane mujanye n'inkino. Turakunze no kubona kandi no Samirizi yarakunze no ko-organiza ibijanye n'inkino na cyane zihuza abakunzi abimwe gikomeye cyane mu Buraya ba FC Barcelona ndetse na Real Madrid. Kubw'ivyo rero akiri ibintu byasabwe cyane n'abasanzwe bakurikirana iyo Samirizi PJ Classic FM. Kubw'ivyo rero twiyumvira natwe ko dukorera ku cyumviro cyabo acuko muri zo ntara rero ko ari 5 hazoba n'iryo higanwa rizokunza navuga ngo rizohuza abakunzi biyo migwi muri zo ntara, abakunzi mu wa Real Madrid ndetse n'abakunzi mu wa FC Barcelona. Hama inyuma yaho nuko kandi mwakino giko twashise event apare bino novuga ngo y'urukino nuko kandi hazoba nihiganwa ry'abaririmbyi twise agahugu kanje. Nuko aruko novuga ngo kurondera impano shasha mu baririmbyi bakiri bato, kuko no munsi turabona n'ivyo abatari mugabo nabo bari bato mugabo. Natwe niyo mpamvu tuvuga ati navuga ngo duteguye nino evenema tuzoshobora rero kumenya mwizo ntara ni bande bafise izo mpano kugira ngo dushobore kubashira ahabona. Kubw'ivyo rero tukazoba sitwebonye tuzoba turiko turavyikorana. Hariho babifashe mu mugongo kugira ngo kino gikorwa gitungane neza. Nuko mwabonye ngaha ni Oha Group bafise ibisata byinshi, nibaza ko baza kuronka nakanya kugira ngo badusigurire cyane, ndetse turi kumwe na Bubet nabo baraza kandi kwitubwira ndetse n'uruhara bafise kugira ngo kino gikorwa kizogende neza. Nuko kubw'ivyo rero reka duhereye ku bintu bijanye n'urukino. Twarashizeho n'ama critères kandi twaramaze kubitegura. Turavuga nawo mu ntara hagati haba bijanye n'ibibuga byose twaramaze kuronka impusha zose turazifise. Twaraganiriye navuga ngo n'abasanzwe batwara ama association mwizo ntara, association ya Real Madrid ndetse n'aba FC Barcelona, ndetse ubu tuvuga nabo baratanguye n'imyimenyerezo. Nuko uko bitunganje rero evenema ya mbere izobera hari mu ntara ya Muyinga ni Buhumuza kuri stade Umuco igenezo rya 19 ukwezi kwindwi niho igiteramo ca mbere kizoba. Navuga ngo cikiro ca mbere nuko twayivuze ko hazotangura kuba match, hama nyuma yaho hakaba competition y'abaririmbyi, hakaba kana performance y'umuririmbyi nka brand ambassador mubona ngaha Melanini Boy nawe azabwira kandi ico ashikirije. Nuvuga ko evenema ya mbere izobera hari ya kuri stade Umuco ni Buhumuza ni mu ntara ya Muyinga. Ariko kandi igikurikira buke bwa tugenda Butanyerera kizobera Ingozi kuri stade Agasaka zo rya 20 ukwezi kwindwi. Hama hazocamo weekend, hama yindi weekend yadukorera mu ntara yagutse shasha ya Burunga mu Rumonge kuri stade Rumonge azoba ari kwinzo rya 2 ukwezi k'umunani uyu mwaka 2025. Hama ginzo rya gatatu catuzanga mu gisagara ca Bujumbura mu ntara nyene yagutse ya Bujumbura kuri Centre Technique ngaha mu Ngagara. Ico azoba ari giteramo kigira 4. Hama igiteramo kigira 5 kibera mu ntara shasha yagutse ya Gitega igenekezo rya 10 ukwezi k'umunani kuri stade Ingoma. Hama grande finale izociba igenekezo rya 30 ukwezi k'umunani 2025 ku kibuga ETS Kamenge ningaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Kuri grande finale canke ku musozo wa twashitse event umuririmbyi azoba uw'umwaka azohabwa imoto iriko ibiranganego canke ibicapo vya Ora Motors y'ubwoko bwa Master 159. Ariko kandi no mwiyo migwi nkuko coordinateur yabivuze mu ntara zose tuzocamwo hazoba harimwo commission irikirategurwa izova mu ishirahamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi izotoramwo abakinyi 18 bigenjeje neza
muri buri mugwi wabo wa Barca canke wa Real Madrid. Abo rero 18 ku mpande zibiri batowe mu gihugu nibo bazogira equipe nationale izoza guhiganirwa iyo moto nyene kuri ETS Kamenge kugenezo ya 30 z'ukumunani. Rero nce ngaruka hambavu y'inimero batanze y'ukwiyandikisha canke kugira icubaza 38 36 34 34 kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi ushaka kwiyandikisha urashobora no guca kuri Google ukandika agahogo na Ora Motors bifatanye akaburungu Ora Group akaburungu BI maze ugaca winjira ucubona ibisabwa byose kugira ngo bishobore kugenda neza. Nimwe ntumbero nyene mwumva ko nizina abiciye mu gisata c'abahinga bikorwa mvabwenge canke abaririmbyi twaciye tugita agahogo na Ora Motors nk'umufatanya bikorwa w'icubahiro mwico gisata. Ariko twashaka tubamenyeshe yuko ishira hamwe rya PJ Classic FM cyangwa se radio PJ Classic FM kuva bakiturungikira ubutumire batumenyesha igikorwa bagiye gukora twarasomye ubutumwa baduhaye dusanga by'ukuri igikorwa bagiye gukora igikorwa gifise ihangiro ryiza ryo guhuza no kunwanisha abantu biciye mu muziki ndetse no mu nkino. Ibyo nabyo bikaba ari navyo ishyirahamwe Bubet isanzwe rikoreramwo, ari naco gituma twavuze tuti aba bantu nabo gushigikirwa.